turabandanya Exode. Iki gitabo canditswe na Mose, mugabo harageze ko dutangura kwiyumvira ku bijanye n'itariki abisirayeli bavuye muri Egiputa, kuko idufasha gutahura le contexte ya Pentateuque yose. Byari twibaza yuko abisirayeli basohotse muri Egiputa, kuko turazi imyaka bamaze mu bugaragwa, bice bitworohera kubona contexte y'igitabo ca Exode hamwe na zino nyandiko zose zigize ibitabo bitanu vya Mose byari vyandikiwe. Tuje mu Bami ba mbere 6 ku murongo wa mbere, hagira uhadusomera. Abami ba mbere 6 ku murongo wa mbere. Uko Salomo yubatse urusengero, maze imyaka 480 ishize, uhereye igihe abisirayeli baviriye mu gihugu ca Egiputa, Salomo atangura kubaka ingoro y'Uhoraho. Hari mu mwaka ugira 4 ari ku ngoma mu kwezi kwa Zivu. Alors si kenshi Bible igira amadatation nkayo, mugabo iyo ahabaye adufasha gutereka n'ibyo tutabwiwe amatariki byabereyeko, igacinduka nka reference, tugasubira inyuma tukagerageza guharura. Rero turabwiwe yuko igihe Salomo yashaka kubaka urusengero hari umwaka wa 4 ari ku ngoma, kandi hari haheze imyaka 480 abisirayeli bavuye muri Egiputa. Alors cyari tugira ibiharuro bisanzwe. Rero turazi yuko Salomo yagiye ku ngoma mu mwaka wa 970 imbere ya Yesu Kristo, niho se Dawidi yamuhaye ubutegetsi. Mu mwaka wa 4 ari ku butegetsi hari umwaka wa 966. Imyaka 4 Salomo yimye hari umwaka wa 966. Ico gihe rero niho havugwa ko hari haheze imyaka 480 abisirayeli baravuye muri Egiputa. Cha tubigenza gute? So je tufata 966 plus 480 bidutwara hehe? Donc 1446. Alors turashobora kwibaza yuko abisirayeli bavuye muri Egiputa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'446 imbere ya Yesu Kristo. Ça nous place autour du 15e siècle. Abisirayeli bacamara imyaka ingahe mu bugaragwa? Imyaka ingahe? Imyaka 40. Siko none ni kuvuga ko bo barinjiye i Kanani autour ya 1400. Ibi yose biradufasha kubera ntidushobora kumenya makuru nk'aya abisirayeli tuyatereke n'importe où dans l'histoire, kubera ibiza kuvugwa hajya anya abafarao batandukanye. Ça nous donne des clés kubijanye no gutahura le contexte ikikuje ibi vyariko birashikira abisirayeli. Okay, rero twavuze tuti 1 Roi 6:1 iduhereza le contexte ya Exode, kubera inyuma y'imyaka 4 Salomo ari ku ngoma, ni kuvuga mu mwaka wa 966, kuko yimye mu mwaka wa 970 hari heze 480 abisirayeli bavuye mu bugaragwa. Tubitiranije ica bidutwara mu mwaka w'igihumbi kimwe n'446. Ni muri ico gihe abisirayeli basohoka bakava muri Egiputa, Imana ikabakuzayo ububasha budasanzwe. Alors turashobora kwiyumvira yuko le thème central ya Exode tukomera nk'abayisubiramwo yuko ari ishizwa ry'amasezerano Uhoraho yarabwiye Aburahamu cyane mu gice ca 12. Dusubire kandi dusome twibutse ya promesse Imana yabwiye le patriarche Abraham, chapitre 12 ushaka umurongo wa 3. Yamagagwa rya Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire urangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mwisi izoherwa umugisha. Umurongo wa 2 ngo I will make of you a great nation. Nzokugira ihanga rinini. Abisirayeli bategeza kugirwa ihanga rinini kugira ngo amasezerano y'ukuza kwa Kristo tuvuga la lignée messianique tuyivuga mugabo Kristo yategeza kuvukira mu ihanga. Kandi muri no mwanya igitabo ca Genese cadusize abo bantu Imana yashize ku ruhande kugira ngo babe imiringoti yishiswa y'umugambi w'agakiza. Genese yadusize bari ahantu muri Egiputa mu kindi gihugu atari ca gihugu c'isezerano. Nivyo avec des honneurs, umwe muri bo n'umuntu akomeye mu gihugu ca Egiputa, ariko kandi ntibari i Kanani. Inyuma yaho baca batangura kuba opprimé, batangura kuba oppressed n'ubwo butegetsi bw'abanyegiputa. Exode twereka ingene Imana iri irashitsa isezerano
ryo kuzogira uruvyaro rwa Aburahamu ihanga, kandi ihanga rikomeye. Oro ihanga ritegeza kugira akarere, ritegeza kugira igihugu. Nta gihugu bari bafise, bari gusa baragisezeraniwe, ariko ntaco bari bafise. Muri uyu mwanya bari bakavantara munsi y'ubutegetsi bwagutse cyane bw'abanyegiputa. Hariho umwami yigeze kubaho, hanyuma uwo mwami yarakunda abaheburayo, ariko nyuma yaho haza uwundi mwami arakara gose tangura kuba genza uko musanzwe mubizi. Exode rero itwereka ingene Imana iri kwirasunika ibintu kugira ngo yisezerano rya 12 verset de Genèse irishitse kubagira a great nation, ibagire une grande nation. Ivyo kugira ngo bikunde rero nuko Imana ikabakura aho bari, ikabakuza ububasha bukomeye, ikabashikana ahantu, ikabetablisa ahantu, ikabahereza une terre. Ico si ikintu cari coroshe, cyashitse mugabo bigoranye gose, bigoye gose. Bica bituzana muri 3 thèmes zikomeye zifatanye n'iyo thème centrale nizo tugire tuvuge. Thème ya mbere c'est la libération d'Israël. Abisirayeli bategerezwa kubohogwa kuko bari opprimé. Hari ubundi bubasha budashobora kubarekura, hari izindi nkombe zidashobora kubarekura kuko barepresenta bugi ikintu gikomeye gose cyane. Ni main d'œuvre muri yama construction y'ama pyramide, zamva z'abafarao musanzwe mubizi, n'ibindi vyinshi gose cyane y'ama construction colossale arenze urugero abanyagiputa bubaka. Bari main d'œuvre yabo. Kubarekura ntivyari vyoroshe. Muri ico gihe umuntu yari representa, nta mamashini yari ahari, nta biki vyari bihari. Kubarekura ntivyari vyoroshe, bari abakozi, ntivyari vyoroshe kubarekura. Exode turayibona ico kibazo gikemuka kandi bitoroshe. Ibintu byose ngahangira mvuge ni ibintu kugira ngo bikoreke, izitemeza kugira ngo bikoreke hategerezwa kuyerekana kw'Imana mu buryo budasanzwe. Iyerekana rero mu kiyaga gitukura mu kurekura Abisirayeli, iyerekana imbere yaho muri Egiputa mu kurungika ivyago bitandukanye gushika ku canyuma kizohekura umwami wa Egiputa, hanyuma abona kubarekura. Teme ya kabiri ni sezerano dusanzwe tuzi ryo muri Exode chapitre 19, ni teme ya alliance. Twari twayivuze mu mwanya uri imbere tugereza kuraba ingene abaheti ayandi moko n'imbere y'uko lo concept ya alliance ikoreshwa mu Bisirayeli, ingene ayandi mahanga yasasa ngo atunganya ivyo kunga ubucuti mu buryo bw'amatraité d'alliance. Hano dusanga Uhoraho aca yunga isezerano nabo muri Exode chapitre 19. Lo teme kandi ikomeye gose bijanye na ino sezerano. Teme ya mbere ijanye no gucungurwa bakugwa muri Egiputa. Teme ya kabiri ijanye no kunga isezerano hamwe n'Uhoraho. Teme ya gatatu gize Exode ijanye n'ihema ry'ibonaniro, ingene ryubakwa n'ingene Uhoraho yerekana muri iryo hema. Aya matema atatu naho ibindi bintu byose byo mu gitabo ca Exode vyo kugora ugasanga turi kurabitahura neza, mugabo ibintu bitatu nivyo bigize igitabo ca Exode. Utegeza gutahura ikirere gikikuje ugusohoka muri Egiputa, uteze gutahura ikirere gikikuje isezerano kuva kuri chapitre 19 kubandanya gushika aho ratangura kubabwira ivyagezwe bitandukanye. Hanyuma uteze gutahura ibikikuje iyubakwa ry'ihema ry'ibonaniro n'Uhoraho kuza mu bwiza bwiwe muri iryo hema ry'ibonaniro bamaze kuritunganya nk'uko yari yabategetse. Aya mateme atatu arakomeye kandi agendagenda muri igitabo cyose ca Exode. Alors tuba tugaruka tuvuga ivy'urusengero bitandukanye, kandi igitabo c'Abalewi kizogaruka kandi ku bicaniro bitandukanye n'ingene batangira imazi. Hari rimwe ntaza kwinjira muri Exode, mugabo kubera ndi préoccupé n'inkuru y'agakiza twaba dusubira mu misi yose yuko utegeza kuraba mbega iki gitabo ndiko ndasoma cunganira gute, giserura gute irangurwa ry'umugambi w'agakiza. Ndiko ndasoma bicira inzira gute canke vyantisipa gute umwuzo wa Yesu Kristo n'igikorwa ciwe. Tugira turaba ingene ya mateme atatu rero uko ari atatu, ingene yantisipa igikorwa Kristo azoza kurangura kandi azoza gushitsa mu isezerano rishasha. C'est toujours tellement important. Tuba twawushije ibindi byose igico kintu tutagitahuye. Reka duhere ku cambere, tutegerezwa kubohogwa. Yesu Kristo aza nk'umucunguzi, kandi umucunguzi aseruka kuri point ya désespoir total. Désespoir total ni kuvuga ko Mose arunyikwa muri Egiputa, Abisirayeli barahevye no kwitega ko bishoboka ko bava mu buje bw'abanyegiputa. Uko niko Yesu Kristo arungikwa, ibintu vyose vyarananiranye. Mbere n'ihanga rya Israeli ryarashize kugira ngo riserure umugambi w'agakiza. Muno mwanya haba moralement riri hasi, haba politiquement, c'est juste une petite province
kadafise n'agaciro kanini mu bwami bwagutse kandi buguma bwaguka bw'abaromani, si hanga rikomeye. Haize imyaka amajana ane atamuvugishwa akora muri bo ngo azane ikangura n'impinduka ry'imitima. Yesu nk'umucunguzi aza kuza ikibazo c'icaha by'ukuri, abantu batangiye gutakaza ivyiyumviro. Nimba umuntu bishoboka ko abohoka icaha, nimba umuntu bishoboka ko ahari ibyaha, nimba umuntu bishoboka ko ijwi ryo mu mutima ryuzura amahoro no gutsindanishirizwa, abantu batangiye gutakaza ivyizigiro. Nimba yuko bikunda ko umuntu ashobora gukira akava mu maboko, agacika akava mu maboko y'umwansi Satani n'abadayimoni n'inkomezi z'ikibi zikorera mu mutima w'umuntu kandi zikorera mu isi. Umucunguzi aza kuza isi iri hasi gose cyane, yarahevye ivyo kwizigira urukiza. Uko niko Mose arungikwa abisirayeli bari aho hantu. Hanyuma Yesu azana ubucunguzi, aza gucungurwa. Mwibuke neza yuko ugucungurwa kwa Yesu Kristo kurafitaniye isano na Exode. Muravyibuka yuko yahengereye nyene igihe bariko barahimbaza Pasika kugira ngo yenstitue Pasika y'ukuri, yaho avuga ati nimunywe aya n'amaraso y'isezerano aviriye benshi ngo baharigwe ivyaha, nimurye uyu mubiri ko n'umubiri wanje utanzwe kubw'incungu ya benshi. Yesu aza nk'uba Pasika y'ukuri, n'udufasha kurengana un destin tutashobora na gato kwikuramo. Mwibuke ubwo bucunguza budushikiriza guta, aramanza gupfa, aramanza gapfa, mu nyuma akazuka. Uko niko abisirayeli igihe bahonyora mu kiyaga gitukura wamenga barapfuye, wamenga barapfuye. Bibiliya iragarukana iki kimenyetso cy'ingene abisirayeli bagiye mu kiyaga gitukura, mu nyuma bakavayo amazi agasubira kandi akarengera ico kiyaga nk'ikimenyetso c'umubatizo. Uko niko Yesu apfa hanyuma akava mu mva kugira ngo bibe ikimenyetso c'ingene muri Kristo tuzopfa kuko twari abanyavyaha. Igihe Yesu avuga ngo birarangiye, abantu bakunda kuvuga ati yaravuze ngo ingorane zanje zirarangiye, ubukene bwanje burarangiye. Ariko hari harangiye iki? Hari harangiye vyinshi. Mbwa kimwe mu vyari birangiye, na jewe nari ndangiye, ndaronse igihano nkwiriye. Finalement Imana irahanye nk'uko yategerezwa nyene guhana icaha. Uko abisirayeli bava mu kiyaga gitukura n'abari bapfuye, bakazabona amazi arasuye kandi kurengera ikiyaga gitukura, bavuga bati nukuri turabazuke mu bapfuye. Uko niyo Yesu Kristo apfa agahwana kugira ngo yerekane yuko umuntu wese w'umunyavyaha yategerezwa gupfa kandi agapfa vy'ukuri. Ibindi biza nyuma y'ubwo rupfu ni ingabire gusa, kugira ngo twemererwe uwari yapfuye abwirwe ngo ubu rero nube muzima. Ni ingabire gusa Imana itanga. Mugo tegeza gupfa tukarangira. Igihe Yesu yafa ku musaraba yakiriye igihano kugira ngo vyose vy'ukuri birangire, kugira ngo icaha gihanwe, kugira ngo ubugororotsi bw'Imana buseruke. Ariko kandi kuko ariko aramfira mu kibanza kurangira, bisobanurwa yuko n'impongano y'ivyaha vyanje yari itanzwe, bisobanurwa ko n'icaha canje cari gihongewe. Maze kuzuka mu bapfuye, bisobanurwa yuko mfise uburenganzira mpawe gusa n'Imana bwo gusubira kuvuga, guhagarara imbere y'Imana, kubaho. Tubona ibinyene iyi liberation Yesu Kristo ayishize. Ubwa kabiri, l'alliance, the covenant. Alors, the covenant nivyo, the covenant murabona tashobora tutibo isezerano ryari ryabaye wa musi bafata umwagazi na y'amaraso bakamijagira ku bishima ryango. None ryasezerano riba muri Exode 19 naryo niriki? Nagira isezerano ryarindi ryaba igihe twamijagira amaraso ku bishima ryango. Et on va essayer de réconcilier ces deux choses. Igihe abisirayeli bahamagwa ku musozi Sinai, babwiwe ic'Imana iri n'icisaba abinjiye mu isezerano. Hanyuma babwirwa amategeko azogenga imigenderanire yabo n'Imana. Muri Kristo Yesu tuhabwa impongano y'ivyaha. Umubiri wa Kristo ujanjagurwa ku bwacu kugira ngo duhongerwe ivyaha vyacu, kandi uhoraho ahejeje guhongera ivyaha vyacu
aca tubwira ingene désormais dukwiye kubaho muri iryo sezerano, kandi ibyo atubwira bijanye n'ubuzima bwejejwe, bijanye n'ubuzima butunganye, bijanye n'ukumvira. Ibintu biri byose bitegeza kuguma bifatanye. Iyo tuba duhimbaza gusigaye ibyaha byacu byahariwe ariko tutabaho ubuzima bwumvira, iryo si isezerano turimwo. Isezerano turimwo rifatanya Pasika na Sinayi, ni ikintu kimwe. Naho umenga ku Bisirayeli haracaho amezi, tuzoyaharura hafi amezi 3, ariko kuri twebwe ni ikintu kimwe. Uwahariwe, uwahongewe ibyaha ahabwa n'umutima mushasha uzomushoboza kumvira ivyagezwe. Nta muntu umwe aharigwa ivyaha mwemu yera atahinduye umutima wiwe ngo Imana iwushiremwo akameremere gashasha kazomushoboza kuzuza ibisabwa mu isezerano bijanye n'ukumvira. Nta muntu numwe Imana gusibwira ngo ivyaha byose ndabifuse hanyuma aca aho yidegemvya atumvira ivyagezwe. Twidegemvya ku caha ariko ntitwidegemvya mu caha. We are free from sin, but we are not free in sinning. Turidegemvya, twarabohotse icaha muga ntitwabohowe ngo tube mu caha. Dusanga rero bino bintu bibiri bifatanye. Iri sezerano ridutwara mu kumvira n'amaraso atwinjiza mu isezerano ari ikintu kimwe giteza kwama gifashe ubuzima bwacu. Ubwa nyuma rero ndangirize kwihema ry'ibonaniro. Iri hema ry'ibonaniro rero ni ikintu gikomeye cyane. Imana yari ibizi neza yuko Abisirayeli naho iheje kubabwira ibisabwa, yari ibizi yuko hari ibizobananira, hari ibizobagora. Uhora harabizi yuko igihe yagucungura, naho yaguhariye ibyaha, naho yaguhaye umutima ugizwe musha, naho ariko uragusaba kumvira, hari aho bizokunanira. Uhora haje ashiraho ikibanza aho Abisirayeli bazoshobora gutanga impongano z'ibyaha byabo kubwo icaha no kunanirwa kumvira. Tugaruke kuri bino bintu. Hari abantu bavuga bati jewe vyararangiye ku musaraba. Bivyo abantu bavuga ngo ku munsi ngo ndaza nkatura ibyaha vyanje. Iyo ni maturité. Normalement we gusura confess gusa ko ariwe. They don't believe in daily confession. Tuzobiraba yuko hari imigendanire hagati. Urabona Abisirayeli bose bahamagarirwa kuza gutanga ibimazi mw'ihema ry'ibonaniro ku munsi. Niba abandi kandi bacungurwa rimwe rizima kuri ya Pasika yo muri Egiputa. Turi kumwe tugira turaposhe ivyo bintu. Baracunguwe urupfu, barakira urupfu cyagihe bashira amaraso y'umwagazi w'ishima ryango, ariko kandi ku munsi baguma batanga ibimazi. Mwirinde izo nyigisho zivuga ngo we don't repent daily, ngo ritwihana ku munsi. Izo nyigisho zibabwira ngo nta muntu asaba imbabazi ku munsi, sizo. Hari ibintu mengo ngo inyigisho hari umuntu yambwiye ngo ngo ari umuntu yitwa Joseph Prince, ngo birambaje ku myaka nabayeho ntamusoma bisa by'ukuri. Hari inyigisho menga ni inyigisho innovateur. I am free, ibintu vya grace, we don't repent. Kuko iyo uri kuba confess ibyaha vyawe nkaho utizera yuko ikimazi cya Yesu Kristo cyatanzwe rimwe rizima. Just declare who you are in Christ. Ishushe neza. Ndakubwire inyigisho z'ibinyumba zirimwe gashuhe. Hari ukuntu ataragira kabisosesha bikaba a gospel ishushe. Izo gospel zishushe muragenda buhoro basha. Kuba Yesu yabirangije rwose ku musaraba ntibikuraho ko ku munsi iyo twahonyanze ibigize iryo sezerano mu buryo bwo kumvira, tuza n'umutima uciye wo gufata Imana. Naho nahariwe ku musaraba rimwe rizima, ubuzima bwanje nuko buraserura umutima ushima, uhimbaza, wubaha ivyo nakorewe ku musaraba. Forgive me. Est-ce que ça c'est de l'immaturité? Hallelujah. Ihema ry'ibonaniro ryashizweho kugira ngo bikunde ko abantu bataguma bavuga gusa ibyabaye kuri wa mwagazi w'intama muri Egiputa, ariko ku munsi they worship. Ku munsi bireconcilia n'Imana, naho babaye reconcilié kandi kuri wa munsi. Yesu Kristo aduhindukira ihema. Twarasezeraniwe yuko umunsi Yesu Kristo azoza agahinduka ihema.
ijambo ry'ikigiriki rikoreshwa muri Yohana igice cya mbere yuko Yesu Kristo yaje yambara umubiri maze abana natwe, n'ijambo ngo atabernakla hamwe natwe, adembera hamwe natwe, ashinga ihema hamwe natwe, kugira ngo ivyo bintu bikunde, kugira ngo twakigwe kandi twame twakigwa. Byasabye ko Yesu aza atabernakla ngaha, ari incarna hano, ashinga ihema muri nosi, arabaho kugira ngo bikunde ubwo bucunguzi bwabaye rimwe rizima kandi bwamaho buze budushikane kuri wa munsi ubwiza bw'Imana. Bwa kabiri, iyi tabernacle isobanurwa, navuze kugambira isobanurwa ubuzima bwa Yesu hano ku isi, yaje ashinga ihema abana natwe. Bwa kabiri, urupfu rw'iwe ubwago n'igikorwa ciwe ni nka tabernacle, niwe le lieu saint, niwe le lieu très saint, niwe bijya bintu byose duhaba tuvuga mu mwanya byari ahera n'ahera hahera, niwe bijya byose. C'est lui le tabernacle. Igikorwa ciwe, icyari n'umusaraba n'ukuzuka kwiwe n'ingabire yamwemuyera byose ni rujya rusengero, ni rujya hema na bijya bikoresho byose mubona mu rusengero. Niwe urupfu rwiwe, nigwo mukate w'ubugingo, niwe de lampstand, niwe le chandelier, niwe l'arche de l'alliance, niwe jambo ry'ubugingo, niwe wa mukate waterekwa kuri ya mbeza y'ibiterekwa ku mikate, niwe byose, niwe maraso, niwe kimazi, niwe muherezi, niwe byose. Amen. Mugabo kandi umunsi umwe azodutumira ngo adutware ahari, ahaba, azodutumira mu ihema ryiwe ry'ubwiza mu ijuru. Mu bice vya nyuma vya Apocalypse azodutumira muri Jean chapitre 14, avuga ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, hari amatante, hari amazu. Ndifuza ko mubana nanje ngo ahondi abe ariho namwe muba. Umunsi we tuzobana nawe. Ariko bitubwira muri Apocalypse ngo Jean n'a pas vu le temple parce que l'agneau c'est lui le temple. Hallelujah. Dusanga ya mateme yose aba fulfilled, agashitswa neza muri Kristo Yesu no mu gikorwa ciwe.